Shalom shalom, amahoro y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi abane namwe mwese bakunzi mwama mudukurikirana imisi yose kuri YouTube channel yacu ibintu n'ibindi. Ndabaramukije cyane kubari mu gitondo, reka ndabwire ngo mwaramutse. Kubari ku muhingamo, reka ndabwire ngo umuhingamo mwiza. Kubari mu masaha y'ijoro canke ku mugoroba, reka ndabwire ngo mwiriwe. Nongera ndanabipfuriza umugoroba mwiza mu byanyu no mu banyu. Beli Blaze rero Mbabazi, umwe mu bamenyesha amakuru babatorokaniriza amakuru hano kuri chaîne yacu, nije nje kuvugana namwe uno munsi. Amwe mu makuru twashoboye kubegeraniriza ashobora kuba ari amakuru mutari mumenyereye kumva hano kuri chaîne yacu ya YouTube. Uyu munsi rero tukaba twabazaniye inkuru nziza na cyane cyane kubizera canke kubemera umwami Yesu Kristo. Mu kanya gato rero turagarutse kugira ngo dushobore kuba twababwira ibintu bishika kuri 10 twashoboye kubegeraniriza ukuye kumenya kwivuka rya Yesu. Nk'uko rero narimeje kubamenyesha mu kanya gaheze, ibi nibihe amashengero menshi yizera umwami Yesu Kristo nk'umucunguzi n'umukiza w'ubugingo bwabo. Uyu no munsi bisanzwe bivugwa yuko ari umunsi bahimbaza ivuka ryiwe. Muri ibi bihe rero ivuka rya Yesu risigaye rihimbazwa cyane ku munsi mukuru witwa Noeli, ico twokwita Christmas. Uwo munsi ukaba uhimbazwa igihe cyose itariki 25 Kigarama uko umwaka utashe. Uwo munsi rero tugira tubashikirize ibintu bishika kuri 10 ukwiye kumenya kwivuka rya Yesu Kristo. Icambere ukwiye kumenya nuko ivuka rya Yesu Kristo ryari ryaravugishijwe canke ryari ryarahishuriwe abavugishwa n'Imana. Turavye mu gitabo citwa Bibiliya kuva mu ntango aho twita itanguriro, ugiye uraraba neza urasanga ahantu Imana yagiye irerekana ivy'uwo mwami w'abami yaragiye kuvuka mu gihe kanaka cari imbere. Ivyo turabibona neza na neza mu gitabo c'itanguriro igice ca 3, inyuma y'igihe abantu batanguye kuba kuri nosi, aribo Adamu na Eva, igihe bacumura ubwiza bw'Imana bukabavako. Mu gice ca 3 ku murongo wa 15 niyo havuga ngo nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'uruvyaro rwawe no rwiwe, ruzogukomeretsa umutwe nawe uzorukomeretsa igitsensiri. Ico gihe yari Imana iriko irabwira inzoka imaze guhenda Eva. Uwo vyavugwa yuko azokomeretsa umutwe inzoka yari Yesu Kristo. Imana yari yarateguye kuzorungikira abantu ngo ababere umukiza. Dushishikaye kuraba muri ico gitabo ca Bibiliya, turabona kandi uwundi muvugishwa n'Imana yitwa Yesaya, aho Imana yo mwijuru yamuhishuriye uko iryo vuka rya Yesu Kristo rizoba. Ico gihe hari nk'imyaka 700 imbere yuko uwo Yesu Kristo avuka. Ivyo tubisanga neza na neza mu gitabo cyo muvugishwa Yesaya igice c'9 ku murongo wa 6, aho havuga ngo kuko umwana atuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe, azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Muca mwumva yuko ayo majambo nubwo umuvugishwa Yesaya yashoboye kuyandika, ivyo ntivyari bwabe kuko Yesu Kristo ntiyari bwatangwe ngo aze kubabazwa mw'isi. Ikigira kabiri ushobora kumenya kwivuka rya Yesu Kristo nuko yavutse mu buryo bw'igitangaza.
Mu bijanye n'ubuzima bw'abantu, ibyo twita mu gifaransa biologie, birazwi neza yuko atamwana ashobora kuvuka mu gihe hatabaye uguhura k'umugore n'umugabo. Ariko iki ni igitangaza cya mbere cyabaye ku isi kandi kitazongera kubaho, aho tubona umwami Yesu Kristo yavutse atamugabo n'umugore barinze guhura. Ikigira gatatu mushobora kumenya ku ivuka rya Yesu Kristo ni amazina yiwe n'ico asobanura. Amazina yiwe rero, ijya mbere ni Yesu, risigura ngo umukiza, kuko yaraje gukiza abantu ibyaha byabo inyuma y'igihe kinini cyane Imana ihana abantu bivanye n'ibyaha bakoze. Izina rigira kabiri ni Emmanuel, bisigura ngo Imana iri kumwe natwe canke Imana iri muri twebwe. Nk'uko tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere, aho havuga ngo ubwa mbere na mbere ijambo yariho, kandi ijambo yahoranye n'Imana, kandi uwo jambo yari Imana. Muca mwumva ko igihe tuvuze ngo Emmanuel, Imana iri muri twebwe, ni Yesu Kristo ari we Imana yihinduye umuntu kugira ngo ashobore kuba muri twebwe. Izina rigira gatatu rero mu mazina afise nuko yitwa Kristo, bisobanura ngo uwasizwe amavuta. Ibyo tubisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 16 ku murongo wa 15 n'umurongo wa 16. Haravuga ngo, arababaza atari kumweho mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramwishura ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Muca mwumva yuko amazina yose Yesu afise n'amazina agaragaza igikorwa cyari cyamuzanye hano kuri ino si. Ikigira kane ushobora kumenya ku ivuka rya Yesu Kristo ni icyatumye aza mw'isi. Icyatumye rero Yesu Kristo aza hano mw'isi nuko yaraje gucungura abantu bose bazomwizera. Ikigira kabiri mu byatumye Yesu Kristo aza kuri ino si nuko yarazanye umuco hano ku isi, kuko abantu bose bakoze ibyaha bari mu mwiza w'umuzitanya. Mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 ku murongo wa 23 niho havuga ngo bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Mu yandi majambo, abantu bose bari bakoze ibyaha bari bakeneye umuco ubamurikira. Aho rero twoshobora kubamenyesha kandi ko yategerezwa gupfa agasesa amaraso yiwe ku musaraba, kuko nicyo kintu cyonyine cyari gutuma ashobora guhanagura ibyo byaha by'abantu bo mu isi, kuko amaraso y'intama n'amaraso y'inka byari byananiwe. Hari hakenewe amaraso y'umwagazi w'intama ari wo Yesu Kristo. Ikigira gatanu ushobora kumenya ku buzima bwa Yesu Kristo nuko yari ikimazi gishitse. Yesu Kristo rero ni ikimazi gishitse Imana yabonye kidafise agasembwa kurusha ibindi bimazi byari byatanzwe mw'isi yose, kuko atahandi ico kimazi cyabonetse mw'isi no mwijuru kiretse ico kimazi ca Yesu Kristo. Ibi turashobora kubisanga mu gitabo c'Abaheburayo igice c'10, aho ku mutwe w'amajambo dushobora kubona havuga ngo ikimazi Kristo yatanze kiruta ibimazi byose vya Mose. Umurongo w'icenda uravuga ngo ahera ko aravuga atehenzanywe no gukora ibyo ugomba, akuraho ibya mbere ngo ashinge ibya kabiri. Umurongo w'10 uravuga ngo uko kugomba kwayo niko kwatumye twezwa tubiheshwa
nuko umubiri wa Yesu Kristo watanzwe rimwe gusa. Muca mwumva neza yuko Yesu Kristo yari ikimazi cyatanzwe rimwe rizima, cyashoboye kuruta cyane ibimazi byatanzwe na Mose mu gihe cy'isezerano rya kera. Ikigira gatandatu ushobora kumenya kuri Yesu Kristo ni inyenyeri yiwe. Igihe Yesu Kristo yavuka, Bibiliya iratwereka neza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu gice cya 2, aho itwereka neza ko abanyabwenge babonye inyenyeri yiwe, hama baca bamenya ico iyo nyenyeri ivuga. Muri ico gice cya 2 haravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya ku ngoma y'umwami Herode, haza abanyabwenge bavuye iburasirazuba baja i Yerusalemu, barabaza bati umwami w'abayuda yavutse ari hehe, kuko twabonye inyenyeri yiwe turi iburasirazuba, none tukaba tuzanywe no kumushengerera. Muca mwumva neza yuko inyenyeri ya Yesu Kristo yari inyenyeri yari irengeye izindi nyenyeri zose zo ku isi, kuko abanyabwenge b'inyenyeri bagiye gushengerera uwo mwami Yesu Kristo yaravutse, kandi ata muntu yashoboye kubabwira ayo makuru, ariko babimenyeshejwe no kubona inyenyeri yiwe. Ikigira indwi mu byo twashoboye gutohoza ku bijanye n'ivuka rya Yesu Kristo ni ikibazo noshobora kukubaza wewe nshuti uri kuradukurikirana. Ico kibazo kiravuga kiti: mbega itariki ya 25 Kigarama niyo tariki y'ukuri Yesu yoba yaravukiyeko? Ico mwomenya rero nuko iyo tariki ya 25 atariyo, kuko iyo ni itariki ubwami bw'abaroma bwari bwashizeho bivanye nuko umwami w'ico gihe yashatse kugira idini y'abakristo ngo yifatanye n'ubwami bw'abaroma. Mu minsi mike ikurikira tuzobashikiriza amakuru tuzoba twabatohoreje yitwa Noeli yatanguye gute. Ikigira 8 ushobora kumenya ku ivuka rya Yesu Kristo nuko Herode yashatse kumwica akivuka. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 2 ku murongo wa 13 niho dusanga inkuru ivuga uko Herode yashatse kwica Yesu akiri muto. Ivyo vyavuye kuki? Nuko umwami yaraganje ico gihe yari Herode, kandi bikaba byari byaravuzwe yuko uwo mwana avutse azoba umwami w'isi yose, ingoma yiwe ikaba izokwamaho ibihe bitazoshira. Ivyo bica bituma Herode ahagarikwa umutima yuko agiye gukugwa ku ngoma, bituma agira umutima wo gushaka kwica Yesu Kristo. Ariko marayika w'Imana abonekera Yosefu mu nzozi, aramubwira ngo vyuka uhungishe umwana na nyina, kuko Herode ashaka kubica. Ikigira 9 woshobora kumenya kubijanye n'ivuka rya Yesu Kristo nuko Afrika yagize uruhara mwivuka rya Yesu Kristo. Muti Afrika yagize uruhara mwivuka rya Yesu gute? Afrika yagize uruhara mwivuka rya Yesu kuko igihe uwo mwami nyene Herode yashaka kumwica kubera ifuhe n'ubwoba yarafitiye ingoma Yesu Kristo azogira, Maria na Yosefu babwiwe guhungisha umwana mu gihugu ca Egiputa. Ico gihugu naco mukaba muzi yuko kisanzwe kiri ku mugabane wa Afrika. Ikigira 10 ari naco canyuma ushobora kumenya kwivuka rya Yesu Kristo nuko ukuza kwiwe nk'ikimazi kwari kwarahishuwe kuva mu ntango.
Kuva mu isezerano rya kera rero Imana yagiye irereka abantu batandukanye na cyane cyane abavugishwa nayo amashusho ya Yesu Kristo igihe azoza gupfira abantu bose akabarokora. Aho twashobora kubibutsa nk'igihe umuvugishwa Yesaya yavyerekwa mu gice cya 53 aho yavuga ari mwiyerekwa ko abona uko Kristo azokubitwa agakengegwa agacungura abantu akabapfira, kandi ko kubw'imishishagu yiwe ariho abantu bose bazokirira. Akandi karorero dushobora kubaha ni igihe Aburahamu yashatse gutanga umwana wiwe Isaka nk'ikimazi. Ivyo rero birerekana neza ko Imana Data yari igiye gutanga umwana wayo w'ikinege nk'ikimazi, kuko Aburahamu kuba yari yemeye gutanga umwana wiwe w'ikinege ngo amutange nk'ikimazi, ivyo byari ikimenyetso yuko nimba umwana w'umuntu ashoboye gutanga ikintu afise c'ikinege, yuko Imana nayo yiteguye gutanga umwana wayo w'ikinege ngo imutange nk'ikimazi c'ivyaha vyabo mw'isi. Mu kurangiza rero nshuti wariko uradukurikirana, nagomba ndagusabe ngo wewe woba utarakira umwami Yesu ngo akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ngo ushobore gufatanya nanje muri rino sengesho rigufi ngiye kukurongoramwo, kuko inyuma y'ubu buzima hariho ubundi buzima, ariko kubutegura n'uwo munsi. Subiramwo nanje uvuga uti: mwami Yesu, ndakwakiriye uwo munsi, umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Ndakwiyeguriye n'ivyanje vyose, ndakwimitse mu mutima wanje. Hanagura izina ryanje mu gitabo c'imanza, uryandike mu gitabo c'ubugingo. Ndakwizeye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanje. Amen. Nuko rero nshuti uhejeje kwakira Yesu Kristo, uwo mwami ashishikare kuguhezagira kandi yongere agukomeze kuri iyo ntambwe ushoboye gutera kuri uno munsi. Nuko rero bakunzi mwariko muradukurikirana mu makuru twari twabateguriye kuri uno munsi. Amakuru twari twabateguriye avuga ku ivuka rya Yesu Kristo. Aha niho agarukiye. Belly Blaze nariko ndavugana namwe, naho ubutaha Imana yo mwijuru ishishikare kukuzigama. Shalom, shalom, shalom.